Mu nkino zine Uburundi buheruka gukina muri izi nkino zo kurondera itike yo kwitabira igikombe c'isi kizobera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique mu mwaka wa 2026. Burundi bwatsinzwe ibitsindo 6 ku busa. Muri izo nkino bwatsinzwe 1 ku busa na Cote d'Ivoire, butsindwa 2 ku busa na Gambia, butsindwa 1 ku busa na Kenya, bwongera butsindwa 2 ku busa na Gabon. Je bisigura ko mu minota irenga 360 yingana n'amasaha 6 abakinyi bari mu kibuga bariko barakina atagitsindo na kimwe bigeze binjiza mu igoli ry'umugwi bahuye. Inyuma yo gutsindwa na Kenya hamwe na Gabon, abarundi benshi bavuga ko atamumenyereza ahari, ko uhari atari katanga umusaruro yasabwa ahubwo ko yosubirizwa. Ivyo byari byiyumviro by'abatandukanye byari mu makomantere ku nkuru zagiye zitangwa n'ibinyamakuru bitandukanye biciye ku mbuga zabyo za Facebook n'izindi. Bamwe basaba ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB ko dogarukana umumenyereza Olivier Niyunge ko batazira mutombora. Umumenyereza akaba yarahesheje itike Uburundi ryo gukina inkino z'igikombe ca Afrika AFCON 2019, novuga igikombe ca Afrika cy'umwaka wa 2019. Abandi babona ko hari hakwiye kugaruka Etienne Ndayiragije, ubu akaba ari umumenyereza w'umugwi wa polisi wo muri Kenya. Ubu nawe akaba ari umumenyereza naho yatsindwa yashobora kuba yinjije ibitsindo mu izamu, agapfuma atsindwa byinshi ariko nawe yavyinjije. Ariko none twovuga ko kuba Uburundi buronka umusaruro muke biva ku bumenyi buke bw'abamenyereza. Ubwo nta bindi bintu byo bigaragaza impamvu Uburundi buronka umusaruro udashimisha abarundi. Ikinyamakuru Wifi Sport cagerageje gukora umwihwezo ufise ibintu fatiro kandi byumvikana bigaragaza zimwe mu mpamvu umusaruro atari mwiza n'icokogwa kugira ngo umusaruro uboneke. Amaze gukora subscribe muri abantu b'inkora mutima kuri jewe ndetse no kinyamakuru Wifi Sport, nawe kora subscribe wongere ugurure ako gakengere kugira ngo uzokwama uwa mbere mu kuronka ibiganiro ndabashikiriza. Nimba utaragura akajezi ko mu giseke cy'igihugu Burundi ntamba mu rugamba, ndondera kuri iyi nimero ubona aha munsi genda kubwira ingene woyironka ku giciro ciza, maze zoje Stade Intwari zoje kuraba urukino rushajije neza cyane. Iyo nimero ushobora kwimpamagara ko kandi kugira ngo cyo kwamaririza ivyawe biciye kuri no rubuga rwa Wifi Sport, haba kuri Facebook cyangwa kuri YouTube, kuko ibintu byawe tubibwiye abantu basaza dukurikirana ushobora kuronka abakiriya benshi. Iyo nimero ni gutenya 257 31 78 64 61 ni plus 257 61 78 64 61. Mukanya twinjire donido z'ikiganiro. Imbere yuko twihweza impamvu, reka duhere ku kwihweza umupira abarundi bakinye muri izi nkino zibiri ziheruka. Ndavuga urukino rwa Kenya n'urukino rwa Gabon. Itariki 9 z'ukwezi kw'icumi mwaka wa 2025 kuri Stade Intwari mu gisagara ca Bujumbura, muribuka ko umukinyi Bonfils Karebe Bimenyimana yeretse ikarata itukura ku munota wa mbere w'urukino, bica bituma abarundi bakina iminota 90 yose y'urukino badakwiye. Iyo karata itukura yonyene yari kuba urufunguruzo kuri Kenya rwo gutsinda ibitsindo byinshi cyane. Ahubwo rero mu buryo butandukanye n'ubwo abaravye urukino barabonye ko Uburundi bwakinye umupira mwiza, mbere bari barushije umupira Kenya, ariko ikibazo cagumye ari cakindi cyo kudatera imipira ija mu igoli nkuko abarundi bakunda kwivuga mu makomantere atandukanye, ndetse niko bikunda kwibonekeza ku nkino zitandukanye. Naho bakinye neza kandi badakwiye, byaranse ko abarundi bihagarara ko kugira ngo base urukino rurangira atagitsindo kibonetse. Kenya yararonse igitsindo kimwe mu mpera z'urukino, maze urukino rurangira ari ico gitsindo cyonyene kibonetse. Kandi abarukurikiranye ivy'umumenyereza Sangwa Patrick yashikirije
abamenyesha makuru yaravuze ko nawe nyene abona ko ikibazo mu busatirizi gihari. Iki kibazo cyo musatirizi ndaza kukibasigurira mu kanya. Tuje ku rukino rwa Gabo. Mwarabonye ko abarundi bakinye urukino rwiza ariko n'ubundi gushika migori ngo batsinde bivu rugamba. Barakinye gushika ku munota wa 86 bakinganya ubusa ku bundi, ariko mu minota isigaye batsindwa itsindo bibiri. Ibi navyo hari impamvu yavyo mu kanya mava ndayishikiye. Mwarabonye ko mu rukino rwose wabona yuko haba Burundi biko barakina, yaba Gabo iriko yakina, n'imiburi nuko twakuvuga yuko Gabo iri imbere kuri possession yari kuba ifise nka possession y'ibice 55 cyangwa 60% mu gihe Burundi bwari kuza kwice nka 40 cyangwa 45%, aho byanashika mbere Burundi nabwo nyine ukisanga buri imbere kubijanye n'ibice kwijana byo gumana umupira. Ariko reka nje ndakuramwo kimwe duca tujya ku kindi. Ikintu cyo gukina umupira mwiza ariko ntituronka ibitsindo kiva kuki kwihagarara ko iminota 70 cyangwa 80 y'urukino ukinganya ariko bikarangira utsinzwe biva kuki. Ibi byose ndabibonera impamvu imwe, kuba ufise squad idakwiye. Aha sinshatse kuvuga ko ubundi budafise abakinyi, oya nimunyumve nabi, ahubwo nshatse kuvuga ko atabakinyi benshi bari ku rwego rwo gutsinda ibyo bihugu Uburundi buhura ufise. Ndavuga ibihugu nka Kenya, Gabon, Cote d'Ivoire n'ibindi. Kandi basiguriye neza abakinyi bari mu bwugarizi defense bariko bahura n'ubusatizi buremereye nk'ubu bw'abanya Gabon. Ngira ngo marabonye ama acceleration yabo, ni abakinyi bashobora kugucenga bakakuzunguriza. Uwo myugariro yo muzibira iminota 90 yose yo barinde kuri bench. Ubwo Uburundi babufise abakinyi bashobora kwinjira mu bwugarizi bakaruhurira batanguye mu kibuga bakaza bahindura ibintu mu buryo bwiza. Cankese barafise umugarizi ashobora gukina iminota 90 yose akaba ari kuri ritme ihuye n'umugwi adverse. Canka bahari no gushiramwo witeze kwakira ibyo boguha byose. Uravye nka Ruco na kenshi abarundi bamucishamo ijisho ngo yakinye ibi na biriya, ngo igitsindo cyavuye kuri naka na naka. Ariko kibazo uti none ubwo hariho umusubirizi wiwe basi ashobora gutanga nk'ivyo atanga? Canke abarundi bashaka bame bazana bashasha migerageza? Nimba ari ivyo nibaza ko Uburundi buzokwama migerageza buzana abakinyi bashasha. Ubundi twamenyereye imigwi ikomakoma ibifise abakinyi batangura babakinyi vuguti aba ni impeccable n'abakinyi uza gusubiriza ari uko byagoranye. Nimba biri ukafise squad ya 11 abakinyi 11 batangura mu kibuga baba ari beza ku rugero bw'imigwi ugiye guhura. Mu busatirizi uyu munsi umukinyi umwe ngenderwako Uburundi bufise ni Jean-Claude Gihumugisha batazira Musauza. Ariko none yoba yohagarika Gabo wenyene? Uravye nk'uruhande rwariko Jordi Riongora bakina na Gabo rwariko rurakora mbere yakinye urukino rwiza, naho yaciye asohoka biboneka ko imvune ishobora kuba yamuvyutse. Ariko biragaragara ko abarundi bariko batuma abakinyi babo ibibarengeye. Ahantu nariko ndabira match hari wavuze ati nkaho mbanza Romeo Vansi nibamukuramo bakamusubiriza. Siwe wenye n'abandi barabivuga. Uko ndi bakwivuga ko no kuri stade Intwari Uburundi bukina na Kenya bamwe bamenyesha makuru bagenzanje nabo nyene babona ko mbanza Romeo Vansi yarakwiye gusohoka ngo arika kina nabi. Ariko nanje nababajije nti niba mukurayo baza binjiza nde? Bose barabuze inyishu bama. Rero nimba ndiko ndavuga ngo Uburundi bufise abakinyi bake, simba mvuze ko abahari badashoboye oya, ahubwo ni bake bo gutuma umusaruro imbere y'ivyo bihugu bikomakomeye mu mupira w'amaguru. Abo dusanzwe dufise benshi bahari nabo kugira dukine twihagarare ko twigwane ko twitabiriganwa nk'abandi, kubera ko ntitwateguye abantu botuma igihugu cy'u Burundi gitanga umusaruro w'igihugu gishobora kuba karishe canke gishobora gutanga ibikombe kanaka. Ndazi ntihabuze abaciye bavuga ngo none nka Gabo ni igihugu gikomeye mu mupira w'amaguru. Je no kwishura ni neza cyane. Muri Afrika ki mu bihugu byitabira kenshi kane ndavuga ikombe ca Afrika. Shakurayo no muri zinkino twarimwe
Gabo yatsinze inkino zose maze inanirwa n'igihugu ca Cote d'Ivoire conyene, kuko naco nyene kisumda ijinja n'ijambo muno mupira w'amaguru. Naho nyene urukino rumwe baranganije na Cote d'Ivoire na Urundi, Cote d'Ivoire irashobora kubatsinda. Aba bene wabona DJ Drogba baratsinda bene wabona Aubameyang, ariko babona yuko Gabo by'ukuri ifise ubwo bushobozi bwo guhangara ibihugu bikomakomeye. Noneho mwabonye yuko igiye kuja mu muzunguruko wo kondera igihugu kimwe gisigaye mu bihugu bizoba byabaye bya kabiri muri ayo matsinda, kugira ngo ije kurondera itike yo kuja muri gikombe c'isi biciye mu majonjora. Tugarutse kuri uwo mukinyi mushasha Mbanza Romeo Vansi, ni umukinyi numero 9 mwiza. Chambere ni muremure, afise inguvu, azi kwakira imipira, no vuga bya recuperation neza, afise duel nayo imeze neza cyane. Ariko acagira ikibazo cyo kubura abantu bamwakira imipira aba yakiriye, akabura n'amasantre avuye ku mpande, haba kwa Musauza canke kwa Bienvenu Kanakimana canke kwa Riongora. Je nibaza ko yaba aronka amasantre nkayo Emery Kadogo yatera umunsi Uburundi bwakira Centrafrique ibujumbura, uja mukinyi twari kumubona arondeza cyane imipira y'imitwe migori. Tugiye kuraba nko ku rukino rwa Gabo, haraho byamunanira kwiruka, ariko kandi umuntu niyogira inguvu ngo acagira na kalite yo kwiruka. Ibyo byose nivyo mukoranirako, aba fort hamwe akaba faible ahandi. Rero ivyo ni ibintu mbona je ko bisanzwe, nubwo harabi bufata nk'ibintu dahatari yuko bituma yerekana yuko adashoboye. Hari ahantu rero yapapa umupira ari muri Mukombone, biramugora kwihuta ngo atere migori, baca baramwaka umupira. Byarababaje abantu benshi, ariko abarundi babwirizwa kubitahura kuko baba bakoze cyane bakaruha. Twibukanye ko Diwere yakoze ari yatumye haboneka Okazo Abedi Bigimana yatsiganye n'umunyegori wenyene, ahaboneka nk'ahari kuvamo igitsindo, ariko bikarangira umunyegori wa Gabo ashize umupira muri corner kick. Kugira ngo mutahure impamvu bishika umukinyi agashika muri surface de repasse, ariko bikanga ko akoresha umupira ico yari kukoza, ndavuga gutsinda. Reka twihweze urugero rw'abakinyi b'u Burundi nuza bico bitahura neza. Benshi mu bakinyi b'u Burundi bakina mu migwi ngaha muri Afrika, mu Rwanda no mu yindi migwi tutokwita n'ibihangange aha ku mugabane wa Afrika. Abakinyi b'u Burundi babufise bakina mu migwi ikomakomeye, usanga benshi bakina i Buraya mu migwi yo mu zicaro bya kabiri, gatatu canke kane, kiretse nka Ndayishimiye Yusufu Nyange ari muri Ligue 1 igano gicisha ca mbere mu gihugu cy'u Faransa. Nabo bakinyi rero bama basiba inkino ku mpamvu zitandukanye, igituma batamenyerana cyane ngo biyumva nemwo bakina umupira urimwo ukumetriza, uti naka akinuku naka nawe akinuku, ati ninafata umupira uku naho ntokwigwa ndiyumvira ndazi ninawushiraha naka araja kuba yawubonye. Ucusanga rero mu kibuga abakinyi baruha cyane, bigatuma bashika imbere y'igori gake, naho nyene bagace bahababuka iyo bahashitse. Hari nkaho ushobora gusanga umukinyi yaduganye umupira kuva inyuma, nk'akaruro Musauza muri Gabo canke Kanakimana Bienvenu Bujumbura, ugasanga ntashobora gutera ishuti yovamwo umusaruro kuko ashitse aha yiterera yamaze kuruha, kuko niyo yagiye yabuze uwo awuhereza ngo amuruhurire. Kurundi ruhande abo bakinyene abarundi baba bariko basaba umusaruro, baba bariko bahura n'abakinyi benshi bakina muri ya mahiganwa akomakomeye kw'isi nka Premier League mu Bwongereza, La Liga muri Espagne, Serie A mu Butaliyano, Bundesliga mu Budagi, Ligue 1 mu Bufaransa, n'ahandi harenze kure niyo urwego rw'amahiganwa abarundi bakinamo. Nikindi kandi gushika kuri itariki ya 17 kwezi kw'icumi mwaka wa 2025 Uburundi n'ubwijana na 41 ku rutonde ngaruka kwezi rw'ingene ibihugu bigenda byarutarutana mu iterambere ry'umupira w'amaguru kw'isi, buri kure cyane ugeranije n'ivyo bihugu bine byabutsinze. Gambia iri mu kibanza c'ijana na 15, Kenya mu kibanza c'ijana na 11, Gabo mu kibanza ca 29, nayo Cote d'Ivoire ikaba mu kibanza ca 44. Mwabukiye kwibaza muti kubera iki tuguma dusubiye inyuma kuri urwo rutonde? Muca mumva ko abarundi musaba umusaruro urengeye abantu mwatumwe. Muti noneho kugwiki
mbere yuko ndakivuga banza muzirikane kuri aka kabazo. Hoba hari umukoresha yotuma umukozi kuzana umusaruro atamuhaye ibikoresho bikwiye? Abarundi no bagereranya n'abakoresha maze staff n'abakinyi bo mu giserukira gihugu nkabita abakozi. Rero kugira ngo batange umusaruro mubahe ibikoresho bikwiye. Utigute? Hari commentaire y'umurundi umwe nabonye inyuma y'urukino rwa Gabo irandyohera cyane. Hari abariko baridogera umumenyereza n'abakinyi nyamuna cabishura ati none mwari mwiteze intsinzi imbere ya Gabon, nimba ariyo mushaka nimushire abana banyu mu ma academies, nuvuga amashure y'umupira w'amaguru. Utibisigura iki rero? Barundi ubwabo nibo bakwiye kubaka umupira wabo nimba bipfuza kwama baraba inkino z'u Burundi biteze intsinzi. Nimba izi za Gabo na Cote d'Ivoire zifise abakinyi benshi bakina Buraya, nivyo harimwo ababination, ni kuvuga abafise ubwenge bw'ububiri, ariko bashikira Buraya kubera ingabirano bababonyemo. Izo nazo zija habona kubera ko iwabo baba bafise amashure y'umupira w'amaguru, nuvuga ama academies. Umunsi nahiganwa ry'abari munsi y'imyaka 15 cyangwa imyaka 17 cyangwa imyaka 20 ririko riraba mu gihugu. Mbere nta n'umugwi serukira gihugu hari kuri iyo myaka. Ibi byose birafitanye isano no kuba ata academies zihari. None nimba ata academies zihari, wumva umugwi serukira gihugu udakinirwa n'abarundi birondera umupira mibarabara, bikanabarusha kubera ko badafise ababashigikira mu buryo bw'amafaranga, gutyo bakaja kugaragaza bakuze hamwe baba biteje imbere mu mafaranga babanje gupagasa. Ugasanga umuntu kugira ngo aronke ikirato yabanje kuja gupagasa, maze umwana munini yari kumara akuza ingabirano yiwe akawugabura mu kabiri, umwe akawukinamwo uwundi akaja kupagasamo. Abo bakinyi bageranya n'ababa barigishijwe bafise umwanya n'ibikoresho bikwiye. Nk'akarorero, uyu munsi nimba Senegal twari ibikombe mu bana n'abakuze, nuko yashize ama academies ishiramo n'amafaranga afarika kugira ngo bishoboke, ikarera abo bana bivanye n'amahangiro ifise. Kandi ubu iriko irashika kuko iriko irungika ingabirano zayo iburaya, kandi iriko itwara ibikombe muri Afrika. Byumvikana ko amahangiro yayo iriko irashira kako, ndavuga Senegal. Rero abarundi mutibakiye ama academies ngo murere abana mufise intumbero, muzokoma muja kuraba inkino mwizera intsinzi, ariko intsinzi muzohora muyumvira kuri Wifi Sport. Mu gihe mutarakemura ico kibazo, umutekano mwemere gutsinda. Kubika amakuru WFI Sport canke Wifi Sport canke Wi-Fi Sport, ikibazo nikiri kumenyereza canke kubakinyi. Muvuze ngo bahindura umumenyereza, zokwama hahandi nyene wuza atsindwa abisuundi bikama gutyo. Ndibika mu kiganiro bahaye abamenyesha makuru, staff y'umugwi serukira gihugu basezeranye ko bafise umugambi wo gushikana u Burundi muri kane ya 2027. Sindavyanse ko bobishikako kandi sindavyizeye, ariko hari wabajije ati none bizoshoboka gute tutariko dutegurira guhera mu bana bato kandi tubona hazoba hakenewe amaraso mashasha? Ico kibazo nawe mukizirikane ko kumbure muraza kuba mutora inyishu yuko bizova bigenda. Nivyo barasezerana baravye n'ubutumwa ariko kwandika ku rwego rwa Instagram, yavuze yuko umumenyereza Sangwa Patrick yavuze ati projet ni wanje, chef de projet ni jewe, ndavuga uyoboye projet ibi bavyose. Nubwo twatsinzwe inkino zine, ntumutagirize abakinyi, mutagirize jewe umukuru wa projet. Ariko none iyo projet yiwe izotera imbere gute mu gihe adafise ibikoresho bikwiye? Zibaze nawe utewe inyishu muri commentaire, uze umpe inyishu yuko vyogenda. Reka basezere, ndabifurize kuroranirwa mu byanyu, ndabashimire kandi muri mwamaze kuba mukora subscription, abone kuri Wifi Sport. Ukomeze kugira ibihe vyiza, muri kumwe nanje Wilfried Rambona. Nabwiye nti bye bye, hasta la vista, ciao. Ujamwo bose bava mu migwi yose, bafana mwese niryo huriro ryacu, tuvane twese intamba mu rugamba, intamba mu rugamba,
intamba mu rugamba, intamba mu rugamba, umugwi wacu uragahora utsinda. Komera komera intamba mu rugamba, niwe wibendera ry'igihugu cacu. Komeza uhungabane mu makuba